Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti bakunzi muzindukanye natwe mu biganiro vya kino gitondo. Kuri mikro muri kumwe na Joe Diane Ninahazwe ngiye kubashikiriza amakuru tubafitiye kuri uno wa mbere, tukayahera kuyagezweho irya nino kw'isi na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse Diane, ariko reka tubanze tuyahere kuyavugwa ku gihugu cy'u Rwanda. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassani kuva kuri uyu wa mbere aratangura urugendo rw'iminsi 2 mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda. Ibijanye n'uru rugendo turabigaruka ko mu buryo burambuye mu makuru y'iwanyu mu ntara ya saa 7 z'umuhingamo na saa 10 mu masaha yo mu Rwanda n'u Burundi. Muyandi avuga muri Afrika, perezida wa Zambia Edgar Lungu yarategetse ko abasirikare barungikwa guhagarika intureka zijanye n'amatora imbere y'itunganywa ryayo ritekanijwe ku itariki ya 12 z'uku kwezi k'umunani. Perezida yabivuze ejo ku munsi w'Imana. Mu bice bitari bike vy'igihugu, abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi Patriotic Front hamwe n'abo mugambwe Unity Party for National Development utavuga rumwe n'ubutegetsi baratanye mu mitwe bakoresheje imipanga n'amashoka ndetse n'imbugita hamwe n'ibindi bikoresho. Ishirahamwe mpuzamakungu riharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International ryavuze muri raporo riheruka gusohora ko kutihanganirana muri politike kwiyongereye kuva aho Perezida Lungu asubiriye Michael Sata inyuma y'iyicwa ryiwe mu 2014. Madagascar yaratangaje ejo ku munsi w'Imana ihagarikwa ry'abajenerale 5 hamwe n'abaofisiye b'igipolisi bafise amapete akuze baregwa kugerageza kwica Perezida Andry Rajoelina. Umushikirizamanza mukuru wa Republika Bertine Lazafiarinovi yavuze ko kugera ubu abantu 21 bamaze gufatwa no gutohozwa ko abantu 6 barimwo abafaransa 2 barafashwe nabo nyene bakekwa kugira uruhara muri uko kugerageza kumwica. Washington, ijwi rya Amerika. Igisirikare ca Leta Zunze za Amerika caremanze ko cagavye ikindi gitero c'indege ku barwanyi ba Al-Shabaab, igitero kigize gatatu mu ndwi zidashika 2. Iki gitero ceje ku munsi w'Imana cari co gushigikira abasirikare ba leta ya Somalia mu micungararo y'igisagara ca Kwekade muri leta ya Galmudug iri hagati na hagati mu gihugu nk'uko igisirikare ca Amerika cabivuze. Leta ya Somalia yatanguye ivuga ko ico gitero cabereye mu gace aho abasirikare ba leta bamenyerejwe na Amerika bariko bararwana n'intagondwa za Al-Shabaab. Nta makuru yatanzwe nimba abo barwanyi barakomeretse canke barishwe. Mu makungu muri Leta Zunze za Amerika, umuhinga mu vy'ingwara zandukira yavuze ko igihugu kiri mu mibabaro muri ibi bihe ubwoko bw'umugera wa corona bwiswe Delta buriko burarandagata. Dr Anthony Fauci, umuhanuzi wa Perezida Joe Biden mu vy'amagara y'abantu, yabwiye televiziyo ABC yaha muri Amerika ko ibintu biriko biraba nabi cyane, avyekeka ku mamiliyoni y'abanyamerika bataricandagisha uwo mugera. Kuva aho hatanguriye kuboneka abandura bashasha biyongera mu ndwi ziheze, abantu bamwe bavuga ko bariko bariyumvira guhabwa urwo rucanco, ariko hari abandi baharugwa amamiliyoni bavuga ko batarota urwo rushinge rugera ku mibiri yabo n'aho abategetsi bobinginga uko bashoboye kose. Amerika ubu ironka abantu 70,000 bandura buri munsi, biyongereye hafi 60,000 ugereranije n'indwi 6 ziheze. Perezida Joe Biden mu ndwi iheze yarategetse ko abakozi ba leta barenga 2,000,000 babwirizwa kwicandagisha imbere yo kugaruka mu biro mu mezi ari imbere. Abatazobikora bategekwa kuzokwama bipimisha kugira berekane ko batarandura.
Aloise Bigirimana urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza. Aya n'ayandi nibutsa abakunzi b'Ijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri www.radioyacu.voa.com. Nongere ndabashimire ko mubandanya kumviriza Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41. Mu Rwanda turi kuri FM 104.3 y'Ijwi rya Amerika. Incamake y'igice ca kabiri c'amakuru tubafitiye muri kano gatondo. Mu gihugu c'u Rwanda kuva kuri uno wa mbere amashure y'abana bimenyereza kugera ku bageze mu wa gatatu mashure mato mato no munsi kuwa mbere barasubira gutangura kwiga. Abavyeyi none biteguriye gute gusubira kurungika abana babo mu masomero? Ari wakoraga ntari kubona aho akora, imwe wari ufite ukundi akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo nyine biradutunga nyine kwako twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora. Uyu ni umwe mu bavyeyi bavuga ko batari biteguriye kurungika abana ku ishure muri uko kwezi k'umunani kuko bari bazi ko bazosubirayo mu kwezi kw'icenda nk'uko vyahoze. Ino nkuru niyerekeye insanganya y'ubwato yaraye ihitanye abarenga 10 mu kiyaga ca Tanganyika ku ruhande rwa Republika ya Demokarasi ya Kongo. Ni mu kanya isase mube hafi y'amaradiyo yanyu. Reka makuru yacu tuyahere muri territoire ya Fizi iri mu ntara ya Kivu y'Epfo ahavugwa insanganya y'ubwato yaraye ihitanye abarenga 10 muri Republika Demokarasi ya Kongo. Igitigiri c'abari muri ubwo bwato bwari buvuye ibuvira bwerekeza ahitwa Kazima bugakorera insanganya mu kiyaga ca Tanganyika ku ruhande rw'ahitwa Bulumba ntikiramenyekana kuko umudereva yari afise urutonde rw'ingenzi zari ziri muri ubwo bwato yariko aratwara yaciye ahunga akimara gukora iryo sanganya. Abandi boba baguye muri iyo sanganya baracarondezwa nkuko muvyumva mu nkuru ya mugenzi wacu Vedaste Ngabo. Ubu bwato bukozwe mu mbaho buzwi ku izina rya Faraja bwari buvuye Uvira bwerekeza ku kigo cy'ububwari kiri mu secteur ya Mutambala bwageza ahitwa Bulumba ho muri groupement y'Ababungwe secteur ya Tanganyika bukora impanuka yitanye abantu barenga 9 nkuko byemezwa n'umuyobozi ushinzwe ubwikorozi bw'abantu n'ibintu mu kiyaga cya Tanganyika mu mazi ya territoire ya Uvira, komiseri Munganza Amani. Cyakoza amakuru Ijwi rya Amerika rikesha umuyobozi wa societe civile muri secteur ya Tanganyika Bwana Imam Sami waraho barimo barokora abo bantu bakoze impanuka, yemeza yuko muri ubwo bwato bwari bwikoreye imiceri, essence, ibishimbo ndetse n'abantu barenga 80 bamaze kubona imirambo y'abantu 11 baguye muri iyo mpanuka y'ubwato. Idadi ya watu waliofariki ni 11. Yagize ati umubare w'abantu bapfuye ni 11 barimo abagore 4 n'abana 7. Abarokotse ni abantu 76. Waliokolewa ni watu 76. Imam Sami akomeza kuvuga yuko umubare w'abandi bantu bakiri gushakishwa utaramenyekana bitewe nuko kapiteni wari utwaye ubwo bwato ari nawe wari ufite liste y'abagenzi yamaze gukora impanuka arahunga. Uyu muyobozi wa societe civile asobanura yuko babifashijwemo n'abarobyi, urubyiruko ndetse na service ya Martim. Ejo mu gitondo bazakomeza igikorwa cyo gushaka ibintu n'imirambo ishobora kuba itaraboneka kubera imihanda yo mu territoire ya Fizi yangiritse. Usanga inzira imwe abaturage bakoresha mu kunyuramo ari ikiyaga cya Tanganyika. Emmanuel Ntirampeba ni impunzi yo mu nkambi ya Rusenda anyura mu kiyaga cya Tanganyika agiye Uvira, avuga yuko uburyo batwara ibintu n'abantu muri iki kiyaga bishobora kongera umubare w'impanuka. Urabona ko bapakira amamoto aje umuntu afise imizigo ibyo byose bakubitamo uko abantu ko bangana kose barashiramo, ntabwo bigira bapima ngo bavuge ngo wujuje ubu bishoboye ni abantu ashiramo nabo bose. Hari naho tugenda mbere ugasanga n'ubwato buri kuyora amazi gake gake umuntu akaba nyine yihebye avuga ati nahimana honyine. Nibyo hari n'igihe aho ubwato kabisa mu migo kubera abantu babaye benshi abantu bagakoma imbere bikaba byuzana isanganya bivuye no kubwoba batwebwe ingenzi. Hari n'indi bishika ugasanga n'imoteri ifite mu mazi hagati irazimye ubwato butangiye kuzunguruka ari abantu usanga bifite mu maso bazi nyine ko Imana asigana ubundi isanganya ryabaye. Umuyobozi wa societe civile muri secteur ya Tanganyika Bwana Imam Sami avuga yuko muri mwaka wa 2021
amato 6 ari amaze gukora impanuka muri iki kiyaga cya Tanganyika. Izi mpanuka ziterwa ahanini n'ubwinshi bw'imizigo bapakira muri ayo mato. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi ry'Amerika, Uvira Mutara Kivu y'Epfo. Vedaste Ngabo, urakoze. Tuve ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twerekeza mu Rwanda, ha amashuri yo kwimenyerezamwo na mato mato kugeza mu mwaka wa 3 no musi kuwa mbere itariki ya 2 z'ukwezi kwa 8 aza gutangura. Ni ingingo ikurikiye ikurwaho rya gahunda ya guma mu rugo yari yashiriweho umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali n'utundi turere 8. Inkuru y'umenyesha makuru wacu Assumpta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda. Minisiteri y'Uburezi itangaza ko aba banyeshuri bagiye gutangira bazarangiza umwaka w'amashuri mu kwezi kwa 9. Leta kandi yatangaje ko iki cyemezo kinareba abana bo mu mirenge 52 yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo guhera ku itariki 26 z'ukwezi kwa 7. Itariki izakurirwaho ntiramenyekana. Minisitiri Gatabazi Jean Marie Vianney uyobora Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu atangaza ko bagiye gufasha abana n'abarimu bari mu mirenge ya guma mu rugo kugira ngo nabo bazatangirane n'abandi. Ku bana bo muri primaire kiburamwaka na primaire kuva mu wa mbere kugera mu wa 3 muri iyo mirenge y'iguma mu rugo nabo bazatangira kwiga, ari ndetse nabo n'abarimu babo bazafashwa mu buryo kugira ngo babone inzira bacamo. Ariko ibyo ntabwo ari bishya. N'ubushize igihe Gisagara na za Huye zari ziri muri guma mu rugo abana barigaga kubera ko abana ni batoya, hafi ya bose bari hasi y'imyaka 19 kumanura. Icya kabiri ni bakeya, abarimu ni bakeya, nubwo bafunguriwe kujya ku mashuri harakazwa n'ingamba z'isuku kandi abana bato buriya ntabwo ari mu barwara benshi. Umubyeyi wavuganye n'Ijwi ry'Amerika yumvikanishije ko iki cyemezo cyabatunguye nubwo Minisiteri y'Uburezi ivuga ko yari imaze igihe yarasohoye iyi ngengabihe. Ahubwo nyuma nzi ari mu kwa 9 sinzi ko ari mu kwa 8. Ntabwo twari twiteguye twitegura ku kwa 9 ko twari dusanzwe tuzi. Byatugora abari ibibazo kubera ko akazi kose karahagaze kaguma mu rugo. Ari wakoraga ntari kubona aho akora, ari n'uwari ufite ukundi akora ntari kubona uko akora kubera guma mu rugo. Nyine biradutunga nyine ko twari twicaye dutuje ntacyo turi gukora. Ubwo se uzababashije kubona ibikoresho byose umwana akenerwa? Oya, buriya nzabanza nidefande muri bikeya, kuba babitubwiye tuzabyifashamo uko dushoboye. Nubwo gahunda ya guma mu rugo yavuyeho ndetse imirimo inyuranye ikaba izongera gufungura guhera kuri iki cyumweru, Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko bidasobanuye ko icyorezo cyarangiye. Umunyamabanga wa Leta muri iyi Minisiteri Mpunga Tarsisi yumvikanye asaba abanyarwanda kuguma kwitwararika. Ntabwo covid wayigabanya ngo uyikureho mu minsi 15. Ushaka ko covid wayihashya ukoresheje guma mu rugo byagusaba ni buri munsi hagati guhera kuri 25 kugeza kuri 45. Ibyo rero byonyine ntabwo byatuma abantu babaho n'ubundi kuko indwara yonyine n'ubuzima bundi bakeneye kubaho. Ariko nabwo ntabwo ibintu byose bifunguye kugeza ubu ngubu, harimo byinshi bitarafungurwa. N'imifunguye nabyo ntabwo ari ukuvuga ngo abantu indwara yashize nimugende mukora ibyo mugomba gukora. Hagomba kubamo ubwo bufatanye bw'abantu hagati y'inzego, yaba leta, yaba abaturage, yaba n'inzego z'umutekano cyangwa n'inzego zikora enforcement nka polisi, kugira ngo twese dukorere hamwe duhuze imbaraga kandi tugire ibyo tumara iki kibazo. Guhera kuri iki cyumweru ubuzima muri Kigali no mu turere 8 twari twarashyizwe muri guma mu rugo burongera gusubira mu buryo, ariko abayobozi bagasaba abaturage kudahita birukira mu mihanda nta mpamvu igaragara ibajyanye. Nubwo hari ibikorwa bimwe na bimwe byafunguye, kugeza ubu hari ibindi bikorwa bitarafungurwa birimo insengero, utubari ndetse n'ibirori binyuranye birabujijwe. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Assumpta Kabuyi nawe we urakenuye. Mu gihugu cy'u Burundi naho havugwa ukwima impusha zo gukora ibiteramo ku baririmbyi babiri b'ivyamamare barimo umunyarwanda Israel Mbonyi azwi mu ndirimbo zo kuninahaza Imana n'umurundi Jean Pierre Nimbona batazira Kidumu. Ivyo biteramo vyari bitegekanijwe hagati muri uku kwezi twaraye dutanguye kwa 8. Ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda. Ibiteramo vyasibijwe n'umushikiranganje w'intwaro y'agati mu gihugu n'umutekano vyari vyitezwe kwakira abaririmbyi rurangiranwa bakomeye mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Vyari bitegekanijwe ko ivyo biteramo bizomara iminsi 3 kuva itariki 13 gushika kuri 15 z'uku kwezi k'umunani. Vyobereye hagati mu gisagara ca Bujumbura kw'ishuri rya Nyakabiga no ku kibanza citiriwe ukwikukira ku Burundi. Mu itangazo ry'ubwo bushikiranganje bwagize buti umuririmbyi Israel Mbonyi yategura ibiteramo vyobereye mu Burundi ntibizoba.
nazo bararonswa uruhusha n'inzego z'igihugu zibifitiye ububasha. ubwo bushikiranganji bwerekanye n'abandi bo kwitavye ivyo biteramo babuze uruhusha. Ni nk'uwitwa Itayiwacu Bruce azwi cyane nka Bruce Melody w'umunyarwanda n'umunyatugenegene mu gutwenza yitwa Wihoreye Jean Bosco Mustafa akina mu gakino kitwa Papa Sava yiyita Ndimbati nawe nyene w'umunyarwanda. Umushikiranganji w'intwaro y'agati n'umutekano Gervais Ndirakobuca mu nama yagirishije kuwa kane baburumatari b'intara zitandukanye yaragarutse kuri ivyo biteramo. Hari ibindi bimaze iminsi bisirikira mu by'umutekano, wari abantu baje gukubita umuziki bavuye i Rwanda, nawe tuzemerera yuko aza gukubita umuziki Burundi avuye i Rwanda biyugaranye watuzanira akaramara. Twe tuzosenga nk'abarundi mugabo ko haza abandi bavuga butumwa bavuye ahandi ngo baje ngo kwikorera iwacu wapi. Undi nawe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko yankiwe kuja muri ivyo biteramo ni Jean Pierre Nimbona Batazira Kidumu, umuririmbyi w'umurundi. Abo baririmbyi babibonamwo akarenganyo. Ibiteramo bo kwitabiriye vyateguwe n'ikigo Akeza Creation giteza imbere imico n'akaranga. Valente Kavakure atwara ico kigo yatubwiye ko nawe nyene yamaze kumva ku matwi kw'ivyo biteramo vyasivye, yamara ko atarabimenyeshwa mu nyandiko. Yemeza ko yari yamaze kuronka uruhusha rw'ababijejwe bose kugira ngo atunganye ihayanishwa ry'imisi 10 ari naryo ryobereyemwo ivyo biteramo kugira ngo abavyitavye bidagadure. Twashatse kumenya neza icinyegeje inyuma maze tuganira n'umwe mu begereye abateguye iryo hayanishwa n'ivyo biteramo. Yaduhaye amakuru ariko adusaba kutamuvuga amazina kubw'umutekano wiwe. Yagize ati ndabizi neza kuva mu ntango hoba hari ubundi muntu umutambukanyi w'umutegetsi akomeye yateguye irindi hayanishwa kuri ayo matariki nyene, n'ikibanza citiriwe ukwikukira yaramaze kukironka. Murumva rero ko uwo mutambukanyi ari we leta yashize imbere kurusha Akeza Creation. Harimwo izindi nyungu kumbure z'uwo mutambukanyi kuko afise umugabo akomeye muri leta. Uko niko yatubwiye. Ubuyobozi bwa Akeza Creation buvuga ko gutumira abanyarwanda kugira ngo baje muri ivyo biteramo harimwo n'intumbero yo kunywanisha ivyo bihugu bibiri. Hamwe bisivye ubwo buyobozi buvuga ko bwebo buhahombeye amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari. Wegereye ababiteguye nawe ati kubuza abanyarwanda kuza kwidagadurira mu Burundi bifatwa nk'agatotsi mu migenderanire yariko iranaguka. Ijwi ry'Amerika twahamagaye inshuro nyinshi umuririmbyi Israel Mbonyi kugira ngo agire ico bivuze ko ariko twamukenye. Ico bikoze yari yanditse ku rubuga rwa Twitter agira ati inyuma y'inshuro zirenga 100 ngerageza bikanka ubuho bigiye vyakunda, sije nzobona harageze kugira ngo ndabe ingene umuriro waka mu biteramo i Bujumbura. Jean Pierre Nimbona Batazira Kidumu wewe yavuganye n'Ijwi ry'Amerika ari Nairobi muri Kenya. Yagize ati ndababaye kubona nankigwa kuja kugira ibiteramo mu gihugu canje. Simoni ico bampoye ariko nta kundi, narinzi ko nzobica bigacika twe na Mbonyi. Kurundi ruhande ariko ibiteramo vy'uyu muririmbyi Israel Mbonyi afise abavyeyi b'abanyamurenge bakomoka mu ntara ya Kivu y'amajepfo mu buseruko bwa Kongo vyari vyiyamirijwe n'abanyamurenge bene wabo baba canke babaye mu Burundi. Basigura ko ayo matariki y'ukwezi k'umunani cane cane itariki 13 arizo baburiye ko ababo barenga 160 biciwe mu Gatumba mu mwaka w'ibihumbi 2004. Umwe muri bo yabibwiye Ijwi ry'Amerika kw'izina ry'abacitse kw'icumu ico gihe. Nk'umuryango w'abacikacumu buri mwaka dutanga itangazo dusaba umunyamurenge wese ku isi ko yakubahiriza ayo matariki, kuko kuri twe nk'ubwoko bw'abanyamurenge ni umunsi wo kwibuka inzirakarengane zacu. Rero kuri uwo munsi nk'abanyamurenge mu by'ukuri ntitwakagombye gutegura ibirori, imyidagaduro, ibitaramo ibyo ari byo zose nkeretse gusa ibijanye n'ibintu byo kwibuka. Naho biruko umunyamakuru akurikirana hagufi imiziki mu Burundi yabwiye Ijwi ry'Amerika ko indirimbo zihuza abaririmbyi b'abarundi n'abanyarwanda ziri mu bintu bikomeye bikomeza umubano hagati y'ivyo bihugu bibanye vyari bimaze igihe bidacana uwaka. Yebaza ko ingingo yafashwe yo kwimura uruhusha abaririmbyi b'abanyarwanda ari ya politike. Asaba ko utwigoro twose two kunagura imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda twoshigikirwa. Ibiro vyo kumenyesha amakuru mu bushikiranganji
bushikiranganji bw'intore hagati n'umutekano vyatubwiye ko iyo ngingo ari ntasubirwamwo ku mvo zo kwirinda ikiza c'umugera wa korona. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi ry'Amerika. bakunzi ba radiyo ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira: Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7, Radio Ngoma ya Mani yo mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8, Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4, Radio Communautaire La Verite ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0. naho ku badukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni radiyo ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru. ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi b'imikino na sport, ubu naho ni wa mwanya wanyu. Amakuru y'imikino na sport tuyahera mu Burundi, ahiganwa ryo kwinonora imitsi rihuza kaminuza z'u Burundi ejo kwa Mungu ariho ryasozerwa. Ibibanza vya mbere muri rusangi mu bahungu no mu bakobwa vyatahukanywe na kaminuza y'igihugu. Umurwi w'amaguru Messager Ngozi nawo waraye ushitse i Dar es Salaam ku murwa mukuru wa Tanzania, aho ugiye guhiganwa mu nkino za Sekafa Kagame Cup zihuza imirwi yabaye iya mbere iwabo. Ibi vyose twabiteguriwe na mugenzi wacu Desire Hatungimana. Izo nkino zahuje amakaminuza 13 yo mu Burundi zabereye ku kibuga cy'inkino ca Muremera kiri mu gisagara ca Ngozi. Abanonotsi bo muri izo kaminuza niho bari bahuriye, aho habaye inkino zitandukanye zigera kuri 21. Mu kwiruka, umusore Billy Carle Ingabire yiga kuri Universite y'Ibiyaga Binini akaba ariwe yitwaye neza mu kuba uwa mbere ku metero 100 no ku metero 800. Amenyesha ko yitegura neza cyane buri munsi iyo ivyigwa bitamuciriyemwo. Amenyesha ko ico yifuza ari kuzoserukira Burundi mu mahiganwa akomeye. Ndashimira ko bishoboye kubifasha byose, nkabandanya mu entraînement, nkaba meze neza nkomeye. Icyo gukora coco ni entraînement, nkabandanya mu entraînement, nta kindi kintu, kuko byose biva mu bikorwa turakora, Imana igahezagira. Nico gituma nanje ntazigira mpagarika, mbandanya kuko ariyo nzira nafashe, kandi Imana yampezagije, ntegerezwa kubandanya nkagera kure. Kaminuza y'u Burundi niyo yabaye iya mbere mu bahungu no mu bakobwa. Eric Nkurunziza yaherekeje abo banonotsi ba kaminuza y'igihugu, aratubwira igituma baba ba mbere. Twebwe habaye amahiganwa hose twazanye abantu babiri kandi bafite n'ibibanza byiza cyane, kuba twagiye mu mafinale hose, kandi turafite n'amakipe duhore, kandi si n'ubwa mbere dutwara ibikombe byose byateguwe na minisiteri, kubera ibikombe vya minisiteri tuhaze imyaka 2 bibaye n'umunsi wa gatatu. Nguvuga yuko twazanye abakinnyi bameze neza, dufite n'amahore ameze neza, dufite amahore ucubigisha ubuhinga transmet témoin, kandi ucuronka amanota meza uravye ubuhinga. Umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi François Havyarimana yari yishikiye Ngozi, yaratekereye impanuro abo basore n'inkumi bari baje guhiganwa. Twagomba gusaba rero mwebwe mwese banonotsi muri mu makaminuza atandukanye ngo uyo mugenzo wo guhiganwa mudahezanyayo uzubarange no mu buzima bwa misi yose. Mu guhiganwa mwatweretse ko mwashizemwo inguvu zidasanzwe kugira mube abambere canke mube mu bambere. No mu bindi vyirwa vyo mu mashure mugende mugire gutyo. Nta kibuza ko mwimbu uzoca ugenda neza nk'uko biba mu nkino canke mu kwinonora imitsi. Mwomenya ko izo nkino zihuza amakaminuza y'u Burundi ari ubwa 4 zitunganijwe. Mu mupira w'amaguru naho abakinyi 19 b'umugwi w'umupira w'amaguru wa Messager Ngozi bashitse amahoro i Dar es Salaam mu gihugu ca Tanzania, aho bagiye kwitabira amahiganwa ya Kagame Cup. Muri abakinyi ba Messager Ngozi harimwo 4 bari kumwe n'umumenyereza wabo Jimmy Ndayizeye, bari bamaze iminsi mu nkino za Sekafa z'imigwi iserukira bihugu zabereye muri Ethiopia zihuza abakinyi batarenze imyaka 23, aho Burundi bwatahukanye ikibanza ca kabiri. Iryo higanwa rihuza uko umwaka utashe imigwi yabaye ya mbere mu bihugu iwabo muri kano karere ka Afrika y'ubuseruko. Messager Ngozi iserukira Burundi iri mu itsinda rya kabiri ririmwo
imigwi ya Young Africans na Kemkem FC zo muri Tanzania na KCCA yo mu gihugu ca Uganda. Igikombe giheruka kikaba catahukanywe na KCCA mu mwaka wa 2019 mu nkino zabereye i Kigali mu Rwanda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Desire Hatungimana ari kucukurirwa mu ngata na mugenzi wawe Jean-Claude Munyandinda watubwira yagezeho mu gisata ca sport mu gihugu c'u Rwanda. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize habaye inama yahuje ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa n'abanyamuryango baryo bahagarariye amakipe atandukanye. Muri iyi nama haganiriwemo ibirebana n'amarushanwa agomba kuba mu minsi iri imbere. Shampiyona y'icyiciro cya mbere iteganyijwe gutangira mu kwezi kwa 10 kandi umubare w'abakinnyi b'abanyamahanga bemerewe kujya mu kibuga uzava kuri 3 ujye kuri 5. Tukivuga ibirebana n'umupira w'amaguru, amakipe abiri agomba guhagararira u Rwanda mu marushanwa ya Afrika y'Amaclub ategereje ko habaho tombora ngo hamenyekane amakipe bazahura mu mikino y'ikubitiro. APR FC iherutse gutwara igikombe cya shampiyona izaseruka mu irushanwa rihuza amakipe yabaye ya mbere, naho AS Kigali ikazitabira irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika. Iyi kipe imaze iminsi yongera abakinnyi bashya mu rutonde rwayo ngo yiteguye gutangira imyitozo nk'uko bisobanurwa n'umunyamabanga mukuru wayo Francis Gasana. Turimo turitegura, twarasabye uburenganzira kubera ko match ya mbere itariki 10 byibura abakenewe ibyumweru bitari munsi hagati ya 6 n'8. Ubwo rero twarasabye ndetse barimo barabikora ubugenzuzi kugira ngo nibabona bikwiriye baduhe uburenganzira dutangira imyitozo. Batwemereye ko dutangira imyitozo, burya igisabwa cya mbere n'abakinnyi na staff, kandi abo ngabo bose barahari. Ni ukugira staff nini ntawe twakuyemo, ariko nta nubwo ari na nini cyane, twongeyemo Jimmy Mulisa birumvikana kugira ngo nawe azafatanya na bagenzi be, cyane ko na CAF mu makipe asohoka CAF nayo irabisaba. Ubwo rero twagombaga n'ubundi no kubahiriza n'amabwiriza ya CAF. Tunyarukiye muri basketball, ejo bundi kuwa gatandatu mu ishuri rya Green Hills Academy riri Nyarutarama harangiye imyitozo yari igenewe abana bato bari baraturutse hirya no hino mu gihugu. Abana 94 nibo bitabiriye iyo myitozo yamaze ibyumweru bibiri, barimo abahungu 50 n'abakobwa 44. Iki gikorwa cyayobowe n'abatoza 7 bari baraturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyari kigamije gutegura abakinnyi bazajya bifashishwa mu ikipe y'igihugu mu byiciro binyuranye by'amarushanwa ya basketball y'abakiri bato ateganyijwe mu minsi iri imbere. Dusoreze mu mikino Olympique irimo kubera Tokyo mu Buyapani, aho abakinnyi b'abanyarwanda barimo guherekeza abandi mu marushanwa atandukanye. Nyuma y'uko Moise Mugisha avuyemo atarangije urugendo mu gusiganwa ku magare, abandi bakinnyi 3 batahiye aho kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Marta Yankurije usiganwa ku maguru ahareshya n'ibirometero 5 yaje ku mwanya ubanziriza wa nyuma, naho Alphonsine Gahozo na Elwamani Raguha basiganwa metero 50 mu mukino wo koga bavuyemo barushijwe n'umukinnyi wa mbere amasegonda 5. Ku cyumweru tariki ya 8 y'uku kwezi kwa 8, umukinnyi wa 5 mu bahagarariye u Rwanda muri iyi mikino Olympique nawe azagerageza amahirwe. Uwo ni John Hakizimana usiganwa ibirometero 42 cyangwa marathon. Yari Claude Munyandinda i Kigali. Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi ry'Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mwodushikiriza n'ibindi vyiyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio Yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira *120*441. Ijwi ry'Amerika ni radio yanyu. Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwari muduteze amatwi, aha niho duce tuba turabangiriye amakuru n'ibiganiro vyacu vya mbere vya kino gitondo, n'ibiganiro vyari biremeshejwe na Jewe Diana Nininahazwe. Dushimira abagize uruhara bose mu itegurwa ryavyo, murimwo harimo Fasil Gebehu yavyegeranije. Kw'izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye tubaha isango mu yindi biganiro bitandukanye n'amakuru tugiye kubategurira mu kurindira mubandanye kuryoherwa n'urutonde rw'Ijwi ry'Amerika mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.